ikaze rero muzika Kazoza FM na TV twizera ko muguwe neza tandukanye muri kumwe dukurikiranaho haba ku mbuga zacu za ngurukana bumenyi Facebook, YouTube, Instagram n'izindi zose. Kaze cyane mu kiganiro Première Heure abari ko baradukurikira kuri FM naho ni kuri 103.3 isamirizi ni Kazoza FM and Web TV. Muko mushikirizo kiganiro na Branly Nzihindura aho uno munsi nkuko ntanguye ndabivuga uno munsi tuza kuvugana ku kijanye na burnout silencieux niki ni gute umuntu ashobora kwikira cyangwa ni gute umuntu ashobora kumenya ati jewe nagiye cyangwa jewe nazimye mu kazi cyangwa vyanse nuburuhe busanzwe cyangwa niyo burnout by'ukuri. Burnout niki ni gute umuntu ashobora kuyirinda vyose ni muri kino kiganiro. Ni kenshi cyane iyo umuntu yagize umuruho urenze ku kazi ugasanga nta mwitwarariko nta gushaka gukora akazi nkuko bitegerezwa nta mwete nashaka akigira mu kazi ugasanga rimwe na rimwe vya bintu vyose wahora ukorana umwete abantu bagashima cyangwa bikazana umusaruro mu kazi ka buri munsi nta vyugikora ntibigihari. Bamwe bakavuga ati nta motivation agifise ariko vy'ukuri ni kubura motivation cyangwa n'ikindi kintu cyangwa n'ubundi buruhe umuntu aba yaragize hama bigatuma uwo mwimbu ugabanuka tuba tumwitezeko. Uno munsi rero biradushikira kenshi mu buzi haba kuba dandaji haba kubakorera amashirahamwe atandukanye haba kubikorera utwabo birashika ugasanga wa muvuduko cyangwa wa murindi wahora ukorera ko warahindutse si ugikora kandi rimwe na rimwe ntunamenye impamvu vyabaye. Nico gituma uno munsi mu kiganiro Première Heure twahisemwo kurondera muganga Libera niyo yandika we asanzwe yarashinze ishirahamwe Ikigai rigejwe risanzwe rifasha abantu kugira bisubizemwo inguvu d'une manière spirituelle ndibaza kugira bashobore kugwiza umwimbu kuba plus performant haba mu magara spirituellement physiquement bashobore kugwiza umwimbu ku munsi mu bikorwa vyabo. Reka ndamushimire kuba yashoboye kwigora no munsi akaba turi kumwe hano abari mu gatondo kare docteur ariko tuba twibaza ko ari bimwe mu nshingano zanyu kugira mushobora gufasha benshi tunabashimira ku kazi mukora ku munsi hano mu gisagara ca Bujumbura kugira abantu benshi bashobore kubandanya bagubwa neza banagwiza umwimbo. Kazi cyane mu kiganiro Première Heure kuri Kazoza FM. Murakoze cyane. Ikibazo canje ca mbere benshi burnout silencieux niturayimenya harige ishika ntitunamenye ko ariyo rimwe na rimwe tukayitandukanya n'uburuhe mbe burnout silencieux ndagashirako n'uburuhe busanzwe butandukaniye. Murakoze cyane. Burnout ni ijambo ryo mu Cyongereza risigura kuzima. Uburuhe rero nabwo ni uburyo umubiri busanzwe ukwibutsa yuko wari ukeneye kuruhuka. Muri make biratandukanye gose kuko ufise uburuhe ugaca uvuga uti reka mfate ka weekend kari prolonge urumva yuko mu nyuma uruhutse ugatangura gukora akazi kawe neza. Ariko iyo uri muri iyo burnout naho ufata weekend zibiri zikurikirana ubwo buruhe ntibuhera. Namanda bigereranya jewe nka fusible zijya tuba dufise mu mazu kugira ngo zikingire inzu ntizigire ingorane. Iyo rero ufashe ugashira ko ugacomeka television ugacomeka radio ugacomeka four ugacomeka fer au passé hari gihe umwanya umwe bica bisota fusible gasota systeme ya sécurité kugira ngo inzu ntishe n'umubiri wawe. Rero hari gihe wewe utabubizi bamwe bita mu maboko igihumbi ugasanga umukora bitandukanye. Hari gihe rero umwanya umwe bica bihagarara fusible gasota. Nico gituma rero haca habiyo burnout umubiri wawe ukazima. Ego alors araba ni fusible ibiri muri twebwe umuntu agasima ariko uburuhe niyo burnout yo biva kuki nubwo buruhe busanzwe bwo buzajyari kugira abantu bariko baratwumviriza bumva ati iki ndimwo ndashobora kuba ndi muri burnout canke n'uburuhe nshobora kuzofatira weekend nkaruhuka. Murabona ivya burnout nkuko mwavyise neza burnout silencieux bisigura yuko ugenda buhoro mu bisanzwe kugira habe burnout bisigura yuko hariho état de stress chronique wa muri stress umwanya muremure indwi nyinshi amezi menshi ntunabimenye. Ivyo rero birava ku bintu bimwe bikwereka yuko bitanguye kuza. Ubwo buruhe rero
buraza gutangura kwigaragaza mu bintu bimwe bimwe byerekana kuri stress, ukumva umenga uramenetse umutwe, ukumva mu nyuma umenga wamufise ubabari ku mugongo, wamubabara mu mitsi, utangura kugwara utugwara tumwe tutahora tugufata. Iyo byose ni ibimenyetso biko birakwereka yuko uri kuragenda mu buruhe burengeje, ariko wewe ugashaka kuguma uhadikiriza utabona yuko umubiri wawe urushe, ugashanga ushaka gushiramo inguvu nyinshi gusumba. Hariho bimwe biza kwerekana n'ibimenyetso bimwe by'ingwara ushobora kugira. Ico gihe rero iyo biduze cyane, umubiri urafise ukuntu uzi kwikingira. Ayo ma hormone ya stress, ushuduza ama hormone ya stress kugira ngo agufashe. Ayo ma hormone ya stress rero hariho nk'iyo bita cortisol, idufasha kugira ngo dushobore kugira inguvu zo kuvyuka mu gatondo. Ico gihe rero iyo cortisol iraduga cyane, iduze nayo haraza kugira igihe ntibure ivyo yonona mu mubiri, ugasanga nk'ubidugi zikaba nyinshi muri cerveau. Hariho partie yo muri cerveau ijejwe ko tuba empathy, ijejwe ko umuntu akundana n'abandi. Hariho partie yo muri cerveau ijejwe yuko ukunda ivyo ukora. Hariho partie yo muri cerveau ijejwe yuko wikoncentra neza. Hariho partie yo muri cerveau ijejwe yuko uri kurakora ibintu uvyibuka, memoire. Ico gihe rero iyo cortisol canke iyo hormone ya stress yaduze cyane gose, iraza gutera cyane kubombarda ayo maparti yo muri cerveau, bice bizima. Bizimye rero bisigura yuko bijye wahura ukora, ugasanga umuntu yibuka, uribagira aho washize ifunguruzo, byose nta nakimucibuka, ugasanga wahura umuntu akundana ku kazi, abakolege bose bakwitaho nawe ubitaho, ugasanga vyamaze kuyangara, ntukiyumva kumengura bakunze, ibyo wahura ukunda ntabyo ugishoboye. Ntibisigura yuko ari kubwishaka ryawe wahisemo kubikora. Ni system mubiri wawe wafashe kugira ngo ushobore kugukingira. Ni ya visible yamaze gusota. Urakoze cyane. Aho no kwita ko ari ivyo nivyo bimenyetso vya burnout. Ushaka udutandukanirize rero uburuhe nabwo busanzwe bwo ku kazi. Umuntu yarushe tout simplement. Bwo ni uburuhe bumeze gute, hama kugira umuntu yumve difference vy'ukuri iyo burnout ingene imeze, twahitubwiye, ariko uburuhe busanzwe nabwo bumeze gute? Urumva uburuhe busanzwe ni burya tubona misi yose, bisigura yuko urakora akazi, uko ukora uraza kumva yuko washizemo inkomezi, washizemo inguvu zikwiye, hamukumva yuko ukeneye kuruhuka. Ico gihe uraza nko gufata agasieste gatoyi, canke ureka akazi gatoyi ugende kuruhuka, hamugaruke wumva umengura umuntu mushashi. Aro bavuga ati sinzira n'iminota 5 cyane mu mashira hamwe akomeye nkazanaza, usanga sieste iri obligatoire, kuko babazi yuko hari ama erreur canke amakosa umuntu ashobora gukora kubera ko ataruhutse neza. Ubwo no uburuhe busanzwe, kandi kuruha ni vyiza cyane, kuko nibwo buryo bwonye n'umubiri ufise kugira ngo kwibutse ko wari ukwiye kandi kuruhuka, kuko umubiri wontu ufye urazi yuko turavye nabi twukorera amakosa. Ubwo n'uburuhe busanzwe, ariko turabona yuko burnout d'abord ni nzira. Ico gihe iyo systeme iraza kononekara. Ni bimwe navuga, urumva uraza gufata mu bisanzwe wategerezwa kumenya yuko ushize ko branche y'icuma kimwe icya kabiri, uriko urasaba inkomezi, iyo energy udafise wabwirizwa guhagarika. Kenshi rero iyo twibagiye kuruhuka, twaguma dusaba umubiri ama reserve utanafise. Umubiri uravuga ati bosi wanje nawe wamaze kuzarisha, ugaca rero ndabivuyemo je dayero ntose kunkoroga, ugaca uzima rero. Umva mu bisanzwe naho bitandukanye ubwo buruhe bwa misi yose niyo burnout, birafise ico bisana. Iyo umuntu yibagiye kuzararuhuka, birashobora kumujana muri burnout. Murakoze. Ati rero ama etape tushaka kumenya, umuntu arashobora kuba yari umunyamwete, byose abikora neza, ari très perfectionniste, cyangwa ivyo akora akabikora neza, performa mu kazi kiwe, ariko ama etape akabona biriko biragenda bigabanuka. Ni gute rero umuntu atangura kumenya ati ndiko ndaja muri burnout? Peut-être ntarashika kuri ayo masinye yose, umubiri nturabivamwo, ya visible nirasota, ariko kugira uno munsi dufashe banshi bumve ko bariko barayijamo. Quelles sont les étapes? Hama ni gute umuntu ashobora kwikira cyangwa kuyirinda hakiri kare? Murakoze cyane. Twavuze yuko n'ivyo burnout ari inzira. Irafisa itangurira, uza kwinjira neza muri burnout byamaze kuyangara. Alors dufate nka exemple y'umuntu
kugira ngo tubitahure neza. Umuntu agiye mu kazi gashasha asanze agiye gusubirira nk'umuntu yahora akora akazi neza, uwo muntu afise pression avuga ati aha ugira abanyemere ntegerezwa nanje kubemeza. Alors iyo etape ya mbere irafite ikipfana nuko umuntu ashaka gukora cyane, agashaka kuba ari enthousiaste, arafite enthousiasme akore cyane, ariko ikintu cyari gikwiye kudutera kwiyumvira muri iyo etape ya mbere. Etape ya mbere wanashaka two kwita alarme, nuko hari ama besoin primaire uwo muntu adasubira guha agaciro. Ayo mabesoin ni nko gufungura cyane kuruhuka, ugasanga ushaka gukora cyane kugira ngo ubemeze, uribagira no gufungura. Ugasanga ushaka gukora cyane kugira ngo ushike ku rugero wipfuza, uribagira no kuruhuka. Iyo ni etape ya mbere. Ico gihe wewe uraza kubandanya. Etape ya kabiri aho idutwara aho umubiri wawe utanguye kumva kurusha. Urumvise ko urushe, ariko wewe nawe ukeneye kwemeza abo bantu, ukeneye gukora ako kazi, ukeneye kudatakaza ayo machance yawe. Etape ya kabiri twoyita yuko umubiri utanguye kuduza ijwi. Ivyo no kuduza ijwi. Etape ya kabiri nuko utanguye kumva umengura gwayo tugwara tumwe tumwe. Uratanguye kumva ama migraine adahera, uratanguye kumva amalombalgie, ubabara umugongo, ubabara umubiri utikonya. Umva tuko turaduga iyindi etape. Ico gihe umubiri wawe kubarira ati boss biri kubiramera nabi, mugabo nawe ntukeneye kandi ico gihe uca muri deni wewe. Ico gihe urumva ico ya kabiri ico kintu kidutuma twibaza ibibazo nizo ngwara dutanguye kugira. Hama icya gatatu nayo, etape ya gatatu naho wewe nawe uratanguye kumva yuko naho ushiramo inguvu vyanse. Ico gihe rero ya cortisol canke ya hormone ya stress yaduze cyane, yamaze kuja mu bihimba bimwe bimwe muri cerveau. Uratanguye kuba umuntu yibagira cyane, uratanguye kuba umuntu ku kazi atabona abantu, abona umenga abantu bose n'amadosiye. Uratanguye kuba umuntu abishe, wahora umuntu ameze neza, bose bakunda. Aho tuko turaduga. Iyo ni etape ya gatatu. Etape ya kane rero ariyo ya nyuma ni ya physiologie sota. Biba byavuguti aho nakubariye sinzi uri mushaka ndakubwiriramwo, nakubwiye ndabivuyemo. Nakubariye ubwa mbere kurushe uranka, ndakubarira mu nyuma ko ushobora kugwara utugwara uranka kunyumva. Mu nyuma ndakweretse yuko na cerveau yarashobora guhagarika gukora, naho nyene ntuvyumvise ndazimije ndabivuye mu byose maze. Numva ko ari ibintu bikunda kudushikira, ugasanga benshi batanguye kutwita cyangwa kwita abo bantu bari muri burnout ati ni umuntu agoye gukombe twovyita ko ari ico kimwe. Amwe ugasanga umuntu basigaye bavuga ati wa muntu yarahindutse, asigaye ari umuntu w'akazi ishavu, mbe ishavu rirazamwo. Ugasanga n'umuntu aguma nk'uko babivuze ati aba collègue bose babona ko amadosiye, abona kumengo barabishe, ntagishaka kugira ya collaboration, ya synchronisation hagati y'abakozi n'abakoresha n'igihari kuri we. Mbe uyo muntu birakunda ko akira iyo ngwara? Birashoboka ko umuntu amaze kwibona ko ivyo bintu vyose, ubyo bimenyetso vyose atarashika hamwe visible isota ivuga ati genda bivuyemo, birakunda ko ashobora guhagarika iyo burnout akayivamwo ataragera kuri visible isota nkuko mwabivuze? Murakoze cyane. Musanze inkuru nziza y'uno munsi nuko birakunda cyane gose yuko umuntu adashika kuri rya burnout aho visible isota. Nico gituma twazindutse no munsi mu gatondo kugira ngo tubiganire, kugira ngo abantu bo ntibarinde gushika muri rya etape ya nyuma, kuko bifise ama consequences manini cyane ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'ishyirahamwe akoramwo, ku buzima bw'igihugu, ku muryango wiwe, ku magara yiwe. Ntitwabwirizwa rero gushika hajya ahantu. Murabona umuntu iyo visible isose si kubera yuko hisemwo kugaba, niyo systeme yonyene ibibona isigaje kugira ngo ikore neza, kugira ngo ntimushe. N'uwo mubiri wawe urinze ushika aho hantu nuko vyamaze kuyangara, kugira ngo rero umuntu amenye ivyo yokora, kugira ngo ntari ndashika muri rya ntambwe yuko visible isota canke yumve yuko azimye. Hari ibintu bitandukanye ashobora gukora. Nababwiye yuko iyo burnout birafise ico bisana na état de stress chronique. Wama muri stress ya misi yose utanazi rimwe na rimwe, ugasanga stress ija kuri stress, ugasanga mu rugo rwawe ufise ingorane nimwigera muziheza. Uragiye ku kazi ugasanga hari ico mupfa n'umukorege kanaka, nimwigera mubiheza. Ugasanga akazi kaciye kaba kenshi ntuzi no kuruhuka, ntivyigera bihera. Hambavu y'ivyo hagiye kutundi iyo stress imara indwi nyinshi, imara amezi menshi, gushika umunsi umwe bica biyangara. Ico umuntu urashobora gukora
imbere na mbere twabwirizwa gukora ikintu pour casser le cycle de stress. Iyo stress mbega iyo stress twoyihagarika gute? Mu bintu vya mbere, mu kintu ca mbere umuntu yikunda ashobora gukora kugira ngo akase le cycle de stress, icyambere ashobora gukora d'abord ni sport. Kubera iki sport? Murabona dufashe ku karorero kibikoko bishobora kuba biri muri stress. Dufate nka lion ishaka guhiga antilope. Antilope iri stressé kuko c'est une question de vie ou de mort. Ahitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ibandanye ibaho. Atarukira iragira comotse. Ingene bigenda rero, ico gihe ibintu vyose bitari essentiel pour la survie, antilope irabihagarika. Si umubiri wayo hari ukuntu ukozwe, urazi ko umwanya ukeneye gukora ibikorwa byose kugira ngo survie ibeho. Ico gihe rero bice bigenda gute? Ico gihe amahormone ya stress acha duga, amamuscle acha dadarara, acha batendu. Ico gihe umutima ushutera unyarutsa, ico gihe isukari iraduga. Ivyo byose bishaka kugira ngo antilope ishobore guhunga cyaje guhangana niyo lion. Hama biza guhera gute? Biza guhera iyo antilope igize amahigwe ntiribwe, biza guhera yirutse. Yirutse rero y'amamuscle yari yabaye tendu kugira ngo nubundi ze kwiruka. Ya sukari yari yaduze kugira ngo nubundi ze kwiruka. Wa mutima wateye unyarutsa, tension iraduga kugira ngo nubundi ze kwiruka. Umubiri wacu rero ntutandukanye n'uwo mubiri wa antilope kubijanye nuko kunta amahormone aduga. Bisigura yuko nimba umaze umwanya munini yuri muri stress ya miri chronique, warukwiye gukora ikintu cyo kugira ngo couper le cycle de stress. Ico naco ni kwa kwiruka nyene kwa antilope, nawe niyo sport ushobora gukora. Nimba ufise akazi kwa expose canke muhira uri expose kuri iyo stress iri chronique, wabwirizwa gufata ukuntu ushira sport mu bintu ukora vya misi yose. Watubwiye sport, watubwiye kuduza, uratubwiye ibintu bigenda biraduga kugira habeho iyo ni onction de survie cyangwa ni iyo état de survie, urumva yo kugira umuntu ashobore guhunga no kubaho face à une situation quelconque. Est-ce que uri muri iyo situation ya burnout, uko iyo sport ni par rapport yo guhunga ijya burnout cyangwa ni kugira uduze ayo hormone ashobore kugutuma usubirana ya capacité yo kugera les situations nk'umuntu ari détendu? Murakoze. Urumva nabasiguriye iyo antilope yabonye yuko hari danger de mort. Ico gihe hariho ama hormone za stress kubera turi muri état d'alerte zaduze. Ziduze uwo mwanya rero bisigura yuko umubiri utegerezwa kugira amachangement anyaruka kugira ngo iyo antilope bandanye ibaho. Iyo antilope eske mu bintu biri urgent harimo reproduction, izo kiroproduce ni abikiri nzima. Eske harimo digestion, izo bandanye digera ni abari nzima. Iyo antilope ikeneye kubaho ni survie. Bisigura yuko ibintu byose bitajanye na survie biraba couper. Ibintu biza guhagarara byo ni ibintu byo kuri survie. Ivyo navyo byo kuri survie ni ibihe? Antilope ikeneye kwiruka. Kugira ngo yiruke amamuscle abwirizwa ikeneye energy rero niki niyo glycemie iduga. Na hormone za stress za cortisol ni energy iduga. Ikeneye iki kandi ikeneye gushobora inguvu zose zikeneye mu amamuscle acha kugira ngo ushobore kwiruka. Ico gihe rivyo byose biza kuba ayo machangement ndiko ndavuga ba muri uwo mubiri wa antilope araba no mu mubiri w'umuntu. Ayo machangement aza kubaho kugira ngo agutegure guhunga. Iyo rero antilope idacihunga, amamuscle yari yadadaraye azaguma dadaraye. Nico gituma namwe bw'abantu muri état de stress chronique urumva umengo babaye umugongo. Amamuscle yawe itandu. Iyo umubiri wawe ntuzi ko atari yo iri ngaho, ntuzi ko ari utubazo ufite twa misi yose. Amamuscle yawe itandu. Uko niko nabantu bagora za ngora za diabete mu nyuma. Kubera yuko glycemie we yamiri hejuru. Kubera umubiri we wibaza ko ari état de vie ou de mort. Igituma sport ikomeye rero d'abord nico kintu ca mbere umubiri wawe witeguye kugira ngo uze kwiruka. Wewe kugira sport rero ni nkuko parallèlement yo bari nka antilope yirutse. Nibisigura kuri kurahunga. Bisigura yuko uri kura completa le cycle de stress. Wanse yuko izo changement zabaye mu mubiri kugira ngo bishobore kugufasha kuguma muri muzima, wanse yuko biguma ngaho. Kuko bigumye ngaho hakurikira iki?
hakurikira ya migraine ya misi yose, hakurikira ya malombalgie, hakurikira bwa bugwara bwose bukurikira. Ico gihe ikintu ca mbere kimwe cyonyine umuntu ashobora gukora ni sport, ariko hariho nibindi. Merci. Shaka rero tugende muri le concret. Uratubwiye uraduhaye akarorero kantilope iri face à un lion ishaka ko peut-être kuyica cyangwa kuyijya, ko ni nako umuntu areagisa face iyo situation ya burnout ibitanguye kuza. None concrètement mu buzima bwa misi yose ni giki umuntu akwiye gukora ku munsi pour éviter iyo burnout mu gihe ashobora kuba ari muri situation X, ashobora kuba ari mu kazi kenshi, ashobora kuba ari mu bintu by'ubuzima bitamwororera ugasanga ari muri iyo bishobora kumutuma aje abaho iyo burnout. Mbe n'akazi gusa buri munsi kawutuma umuntu aje muri burnout canke aro n'ibindi by'ubuzima busanzwe bishobora kudutuma tugwa muri burnout? Murakoze. Rero nico tutandukaniye n'ibindi bikoko, nuko ibikoko vyo vyurumva ni nayo mahita bibona bikaba biheze. Twebwe urabona dufise cerveau iri ku yindi niveau, turafise ico bita cortex, yo yituma twiyumvira n'ibizoza. Turashobora no kwiyumvira rero bigatuma bidutera muri stress, kandi bisigura yuko stress twebwe dufise ubwoko bubiri. Turafise stress iyo iri réel isanzwe ariko ibintu hari ikibazo c'igitoro ntufise ingene wiyunguruza uraja muri stress. Wahuye n'umufunga kiwana arakwiba amafaranga uraja muri stress. Ariko ubu unye cerveau yiwacu urashobora kwiyumvira, ukiyumvira ko hari umuntu agufatiye kw'inko umutima ugatera unyaruka. Bisigura yuko rero twebwe ibidutera stress biratandukanye, si bijya gusa vy'ibikoko. Hariho na etat mentale yawe ushobora kuburimo, ushobora kuba ufise ibintu umuntu ukunda mwavuganye nabi. Urumva sakazi konyene ku kazi gashobora kudutera stress, ariko n'ukuntu tubayeho mu mibano dufitaniye n'abandi, abo dukunda, abo dusanzwe tubana, birashobora kuza vyongera ko buhoro buhoro bikagutera muri iyo situation de stress iri chronique, bishobora kugushikana muri ya burnout. None concrètement icyo twokora niki? Icyambere twabonye yuko burnout ni nzira iza kugushikana muri iyo nzira, vyose biza guca bisota. Icyambere umuntu yokora no guhagarika. Urumva twavuze yuko amamashini ya branche ari menshi gushikaho biza gusota. Icyambere c'est s'arrêter. Abantu ntituzi guhagarika, faut savoir s'arrêter. Habaye ukavuga uti jewe ino saha kujya dushira ko ku munsi uti ngibi byo nzo gukora kuwa mbere, nzogira iki, nzovugana naka, nzogira niki, ugategura ati hagati ya saa 5 na saa 5 n'iminota 10 nzohagarika. Le temps de ne rien faire. Uwo mwanya nzohagarika. Kuko wewe wanse guhagarika ku bushake bwawe, nubundi umubiri uraza guhagarika, kandi uzohagarika atari heza. Icyambere rero n'ikindi umuntu ashobora gukora, il faut savoir s'arrêter, ni guhagarika. Kandi guhagarika si ukugarariza. N'abakoresha bamwe barashobora kwibaza yuko umuntu yafasha agapoza ari kagira na oya. Ubu no munsi amaetude aratwereka yuko turi beaucoup plus performant iyo twaruhutse. Nababwiye akaruro ko muri naza ubunye sieste obligatoire. Barazi cyari ico bobo savoir s'arrêter. Kuko umubiri wowo hari ha utarenze rega. Ega nimba iyo capacité yawe bayateguye yuko yakira machine 3 ushize kwa 5 iraza gusota, iraturika. Na wewe rero wabwirizwa kumenya ikindi ushobora gukora, il faut savoir s'arrêter. Ugafata ma pause. Ashobora kuba ama pause ari régulier, ashobora kuba ari ama pause ukavuga uti indwi iheze jewe umunsi wa Mungu nta numwe awonkorerako. Ico gihe ndahagarika. Ariko murazi yuko aho tugeze ingorane, abantu nakazi turagatahana muhira. Turagatahana muhira ugasanga muganira n'umugore wawe, muganira akazi nyene, akazi hame ivyo muhira navyo ukavyunguruza ku kazi, ugasanga abakorego babwira ingorane zo muhira. Umubiri wawe, umutwe wawe ntiwigera uruhuka. Uko nababwiye twaho utandukanye n'ibikoko vyo antilope imaze guhunga biraheze. Nisubira kwibaza ngo cyari yongo yari yasaze ngo urumva ingere kubwira izindi antilope oya, biraheze. Mugato abantu ntitwigera tubiheza. Iyo stress tuguma tuyitwara hose mu mutwe wacu. Byiza rero nukwiha iyo bishitse ukanabihagarika bigahera, n'ubitwara handi. Urumva abantu ntituzi guhagarika mu mutwe cyane. Nk'ubu ndakubwiye nti gerageza ntiwiyumvira inzoka, ushibona nk'inzoka 500 nk'ubu ndavyiye. Urumva
hariho mu bisanzwe ukuntu umubiri wacu ukozwe, iyi cerveau yiwacu yaje kugira ngo idufashe gukemura ibibazo. Urabona ko nk'iyi studio yanyu isa neza, ibi byakozwe ni cerveau y'abantu imeze neza. Kino kiganiro mwateguye muracyumvira, ni cerveau yiyumviriye ingene twofashanya. Ariko iyo cerveau tutamenye kwiga kuyikoresha neza kugira ngo ntidutere ikibazo, turashobora kugira ingorane uzisumba. Mu gifaransa batwita gute? Les êtres vivants. Mu cyongereza donc les human being. Tumenye being. Est-ce que on sait comment être? Tuguma dukora gusa umubiri umutwe wacu udahagarika kwiyumvira, ivyo rero bishobora kugira ingaruka mbi cyane kugira ngo dusange twagiye mu bibazo tudashobora kuvamo. Urakoze cyane Dr. Tubwire rero kubijanye haba kubakoresha, haba mu miryango, ni gute dushobora kubona kudetecta uwo muntu ari muri iyo situation, n'ingene dushobora kumufasha. Abakolege hari igihe urumva ko umuntu ashobora kuja muri burnout, ugasanga abaye wa muntu ari tandi igihe cyose, ari kubiga avuga saka problem, akantu kose akabonemwe ingorane, agasiguye nabi, ugasanga muhira ari incompris cyangwa we yibaza ko ari incompris. Urumva hari ukuntu tuce tumubona cyangwa nawe akatubona umubivanye, so atashobora kuba nijewe cyangwa ujya gute ashobora gufashwa haba muhira, ku kazi, mu kibano. Umuntu ari muri iyo situation ya burnout, birakunda ko umuntu tutarageraho aja mu ba professionnel nka mwebwe kugira mu mufashe. Mbe twebwe mu kibano, ku kazi, birakunda ko dufashanya face y'umuntu ari muri burnout. Murakoze yego cyane. Ico twashaka kumenya, twari dutumiriye kubanza kumenya yuko iyo situation, que ça soit iyo stress chronique ndayite gutyo, ko burnout yo twabonye ko ari etape ya nyuma, ari ngorane, ari ingwara. Kweri kindi ko ndashimikira ko ari ingwara. Hariho umuntu abona ati naka, ugasanga no ku kazi nituko turamufasha, asigaye adashobotse, asigaye ugasanga tuce tumubonana nabi, ugasanga turiko turamwinjiza gose muri izo ngorane, ugasanga dutahura ko ari kibazo koko afise. Uwo muntu akeneye gufashwa, akeneye ubufashwa. None nk'ubu urwaye malaria bacha bagutuka, oya kubera kibarazi ko ari ingwara. Ico gihe nawe ni ingwara. Twabonye ko hari ihinduka riba mu mubiri, ama hormone araduga. Si kibazo rero, si umuntu yigize ngo asigaye ngo ameze ukuntu, siwe yahisemo kubigira. Ama hormone de stress yaduze, cortisol yaduze, yamaze kwataka amapati yo muri cerveau amwamwe. Kujya kwibagira kwiwe siwe yabihisemo. Sinuko asigaye umenga nta bintu aho umwanya, nuko ari mu kibazo koko. Icyambere twobanza kumenya ko abo bantu bakeneye gufashwa. Umaze kumenya ko bakeneye gufashwa, ucutera intambwe ikurikira kumenya ingene ubafasha kugira ngo ntibabandanye bajamo. Ugasanga nk'ubu ufise umugenzi wawe ubona ko ari karaja muri ico kibazo, ugasanga hakumuha programme yo kugenda gusharenza ko ibiyayura mutwe canke ibindi, ukamuha programme yo kugenda mugende muri marche butambuka. Arashobora gusanga muvuyeyo ntiwana muri na kimwe, wonyene akakubara ati ko numva umenga merewe neza gusumba. Hama abantu twebwe dutandukanye n'ibindi bikoko, ko abantu ukuntu tumeze, ukuntu twaremwe kugira ngo tubane n'abandi bantu, kugira ngo dukorane, ntidukore twenyene. Ico gihe rero iyo umuntu abonye ico no kwita soutien psychosocial, uwo muntu ntabe wenyene, kuko igishobora kuba uwo muntu abaye wenyene acaguma kandi yiyumvira ibindi bintu bimushira muri izo ngorane. Uyo muntu mukamufasha, ariko mutariko muraza mudoma kuru, ntibikenewe ko mudoma kuru toke, ntibikenewe. Umuntu akeneye yuko akundwa, akeneye kubona yuko yitaweho. Ariko twe murabizi duhura kugira ngo tuvuge insaku, kugira ngo dutere izindi ngorane, ugasanga ntaco turiko turakiza, ariko turiko turavyonona. Ego urakoze. Ariko ari umuntu ariko aratumvira ashobora kwitiranya iyo stress chronique cyangwa burnout. Donc stress chronique ishobora gushika kuri burnout na depression. Birashoboka cyangwa ya différence. Hari abantu usanga bavuga ati yaradeprimye, ugasanga ni wa muntu wewe ariko arahunze n'abantu, nashaka no kuja mu bantu. Est-ce que hari gihe iyo stress chronique cyangwa iyo burnout ishobora kuja muri depression? Birakunda cyangwa merci. Urumva ico twomenya ko yuko nuko d'abord iyo burnout
abahinga abaganga bo mu gifaransa baravuga ko c'est une urgence médicale. Kujya umuntu umutima uhagaze ariko bari urgence médicale, kujya amaraso ariko arabari urgence médicale, burnout ni urgence médicale. Kubera iki? Hariho ingwara nyinshi, hariho ama complication menshi aza kuza avuye kuri iyo burnout cyangwa iyo stress chronique. Muri izo harimo za diabete, ugasanga ko isukari yamiduga hejuru, harimo n'abaja muri hypoglycemie bakagira ingorane. Muri izo harimo za hypertension, kubera tension yamiri hejuru. Muri ayo ma consequences harimo ni za depression. Kubera yuko umuntu ukuntu bimeze, ukuntu cerveau yiwe yahora ikora, ugasanga uwo mwanya kure yamaze gutegwa nayo ma hormone de stress, ayo ma cortisol biragize impinduka mu kuntu cerveau yiwe imeze. Alors izo za depression rero ziri mu ma consequences y'iyo situation de stress chronique cyangwa iyo burnout. Ariko hari n'uwundi muntu ashobora kuba afite depression iva ku kindi. Muri make rero iyo stress chronique cyangwa iyo burnout irashobora gushikira meme kuri iyo depression cyangwa igashikira kuzizo ngwara zindi. Izo ngwara zijanye n'umutima, izo ngwara zijanye n'iduga ry'isukari n'ibindi. Ku mukoresha, ku muryango, ku bagenzi, umwe wese muri ibyo bice, muri iyo mice y'abantu, ni gute dushobora gufasha umuntu ari muri burnout cyangwa muri iyo stress chronique nk'uko wayivuze? Murakoze. Turavye nk'ibishobora gukorwa, turabe nko ku kazi, nk'umukoresha arabonye yuko umuntu kanaka ashobora kuba ari karagenda muri iyo stress chronique. D'abord kugira ngo bibone uwo mukoresha, ni byiza yuko uwo mukoresha aba asanzwe ari avize, bisigura basanzwe abifise ko amanotion. Nico gituma turahimiriza abakoresha kugira ngo babe sensibilize mu byo dusanzwe dukora bya misi yose. Hariho bamwe baza tukabasensibiliza cyangwa bakadutumako tukababwira. Ni byiza ko abantu babimenye. Nico tuma kino kiganiro ni ikintu cyiza cyane kuko kiri muri iyo cadre ya sensibilisation kugira ngo bakoresha babimenye. Iyo babimenye rero bakabona ko umuntu ashobora kuba ari muri iyo état de stress chronique, twavuze bwa mbere ko il faut savoir s'arrêter. Uwo mukoresha ashobora gufasha uwo muntu, ugasanga aramubariye ati yewe fata ikonje, reka fata ikonje, umaze iminsi wowe ukora byinshi, mbega ikonje yawe igeze he? Hariho amapatike rero mu bisanzwe, hari ukuntu akazi gatunganijwe umuntu akakenera kuruhuka. Hari igihe usanga mu mashyirahamwe amwe akazi ari kenshi cyane, ugasanga abakozi ntibaronka umwanya wo gufata amakonje, ugasanga umwaka uheze amakonje aguma ari menshi. Ni byiza yuko umuntu afata ikonje bakayaplanifya. Nico kimwe ni nkaco kimwe namwe twavuga vyo guhagarika. Ico ni ikintu cyambere umuntu ashobora gukora. Ikindi umuntu ashobora gukora, tumaze kubona n'amashyirahamwe amwe ubatanguye kubikora cyane cyane amashyirahamwe ari muri milieu naho nyine hari stress, baramaze kutwitura cyane, ugasanga mu mabanke, amashyirahamwe atandukanye manini ntashaka kuno narinda kuvugira ngaha, baradutumako kubera ko babonye hashobora kuba hari amariske. Ico gihe rero kubera yuko bamaze kubona ko hariho riske, umuntu murungika wenyene gusa urashobora gutegura utuntu, mugasanga barateguye ibintu ku kazi bibafasha kugira ngo bikingire. Ico gihe rero muri ivyo hariho cadre ya sensibilisation, hariho mugabo na cadre yo kubigisha kuntu bari bakwiye kubana. Hari gihe usanga ku kazi kanaka atari uko umuntu arushe kubera akazi ari kenshi, ariko arushe kubera yuko kumbure bataramenya neza kumenya icuka kiri hagati y'abakozi. Ico gihe rero urumva abahinga barahari kugira ngo babafashe abo bantu. Hariho n'igihe usanga atari kibazo kinini bapfa, kandi bisigura yuko mu nyuma hama hari ingorane, hama hari ikintu bariko barapfa, ariko hari abantu batazi kuruhuka, ugasanga arafata ikonje kugira ngo agende gukora utundi turaka. Umva uwo muntu nawe nyene ntaco biza kumufasha. Abantu rero bakamenya ikindi twokwita abakoresha bohimiriza, bakabwira abakozi babo bige kugira déconnexion. Ntibaga umwanya wose kuri WhatsApp, ntibaga umwanya wose bari kubakoresha amatelefone, ntibaga umwanya wose bari ku ma écran. Hari umuntu no muri douche agenda afise écran, avayo kureka ku meza afise écran, avayo ariko mu modoka afise écran. Muraraba abantu bagenda mu miduga bafise amatelefone ni benshi cyane. Iyi cerveau yacu rero suko yategerezwa gukora kujya telefone ishuha cyangwa imashini ishuha imaze umwanya itazima, nayo nyene irashuha, ugasanga nahagenda kuryama ntaruhuka, agira amakoshmar. Urumva uwo muntu ntiyigera aruhuka. Urakoze cyane. Aho ni kubakoresha. Mbe ku miryango naho, mbe hari uburyo mwategekanije cyangwa butegekanijwe mu buryo ku muntu ashobora kuja muri iyo eta, ariko
ugasanga biragize impact muri foyer canke mu muryango. Hari uburyo naho wohanura mu muryango bamaze kumubonaho iyo situation, ni gute umuryango yofashwa? Urumva twabonye yuko bishobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muntu, ugasanga n'imibano afitaniye n'abantu irahindutse. Ugasanga yari umuntu w'umugwaneza atanguye kuba umuntu urugwa rudubi, ugasanga atanguye kuba umuntu adashobotse, atazi kubana n'abantu. Ico gihe ama consequences araza kubaho ku muryango wiwe bien sûr n'abandi bantu begeranye. Hariho ibintu rero bishobora no gukorwa mu miryango canke mu kibano kugira ngo twikingire ko twenda gushika hiyo. Naho twohera ku muryango, ujya mwanya nimba ari umuryango, abana bakaganira n'abavyeyi babo ku meza, bijya bintu tudaha umwanya, tukaja ku meza tukamenya yuko umwanya wo ku meza si umwanya w'amatelefone. Muravugana n'umuntu koko, mugavugana ukamuraba ukamubona, ukamwumviriza, ukumva akamubakiye. Abana barashobora kuba bafite ingorane kuko abavyeyi babo batigera babumviriza, ugasanga mubwiye ibintu nawe yibereye mu telefone cyangwa ariko yiyumvira ibindi. Ubu ntitukizi kumviriza. Ubu je ndavuga yuko tugeze turi muri epidemi yuko abantu batazi kumviriza. Umuntu aramubwira ikintu ariko yiyumvira ibyo kwishura. Ugasanga ni kibazo mu mibano. Rero hariho umva les relations sociales. Muri relations sociales hari mu mikibiri. Hariho amarelation nyayo nyezina meza, ayo nukuyakomeza. Urashobora kuba ufise umugenzi wumva ati ujya mugenzi turi kumwe ndumva mfise amahoro, ndaruhuka, yamafise ikintu anyungura. Ugasanga hariho abandi bagenzi rero nabo vuga uti baya turi kumwe ndumva ndi stress. Cyo twita les relations toxiques, izo no kuzihagarika. Ukabona yuko ujya muntu muri kumwe yaba ari kibazo canke ijya relation kuragirana na kanaka yamihera nabi, yamigutera ikibazo. Ugasanga urakeneye koko kumbure yuko ufata intambwe na courage yo kubihagarika. Ivyo rero birafasha. Ego urakoze. Mbeho hari uburyo bwiza tuje muri mode de vie kugira umuntu yevite yirinde iyo burnout. Birakunda ko hari uburyo bwiza bwo kubaho kugira umuntu yirinde kuja muri izo ngorane za burnout. Ego murakoze. Nivyo hariho ico twita ama mode de vie ari sain. Kugira ngo umuntu yirinde kurinda shika hiyo. Nibisanzwe birava kwanza kuko umuntu abayeho ivyafungura. Twabonye yuko ikibaho nuko umuntu atazi kuruhuka. Ico gihe rero kwanza eske wewe aho ubaye cyangwa ukuntu ubayeho urafata umwanya wo kuruhuka? Mwijoro urajya mu karuhuka, ugiye kuryama nturyama niyo telefone, nturyama uvuye gushwana n'abantu. Uryama mbega gute? Uryama ugira uryame ubuheje gufungura. Ibintu byose biduza la qualité de sommeil ni byiza, biradukingira kuko bisigura yuko n'imiburiburi misi yose wamugira pause uryamye ko kuraryama ukaruhuka. Tukiraho nyene uvuze ati ibintu byose biduza la qualité ya sommeil. Yo wotubwira muri makeya ivyari ivyo kugira umuntu yumve réellement ibyo ashobora gukora concrètement kugira aduze iyo mode de vie iri saine kugira yirinde ivyo bintu. Icyambere urumva kugira ngo usinzire neza ibintu byose biza gukonona itiro, urabanza kureka kubifata ugira uze kuryama. Aho turiko turavuga nka bijya by'amakafe canke ibindi byose ngo makafeine. Uno munsi turazi bimwe makafeine ni byinshi, si kafe yonyene. Hariho nayo ma crème glace duha abana, harimo za kafeine, hariho ayo ma energie, hariho ibiki n'ibiki byose birimwo ibintu amastimulants. Turabihagarika imbere nk'amasaha n'imiburiburi ane imbere yuko tuja kuryama. Kubera yuko turazi yuko nka demi vie ya kafeine ari nk'amasaha 6. Ni byiza rero amasaha 4-5 imbere yuko turyama tutofata ivyo bintu. Ico ni cyambere. Ikindi ni biyayura mutwe navyo nyene. Hari abantu bavuga ngo je ngo ntanyoye nk'akavinyo cyangwa akayeri sinosinzira. Nivyo ugasanga iyo biratuma canyaruka kuryama mugabo biragabanya la qualité de sommeil. Araryama mugabo ntaruhuka. Ivyo navyo nyene tukuvyirinda tugira tuje kuryama. Bigatuma rero twitegurira kuryama. Mu busanzwe kuryama biritegurirwa. Ikindi naco imbere yo kuryama nk'isaha imwe imbere yo kuryama ayo ma écran trop yagabanya. Bisigura yuko nimba ushaka kuryama saa 4 n'imiburiburi saa 2 saa 3 warukwiye kuzimya ibyo bintu byose biri nka ma écran biza kukubuza uja kuryama neza. Hama hariho ibindi bishobora kuba ari
abantu muvugana nimba hari amasuje amwe wahora utreta kudugiriza tension si umwanya wo kuyatreta muri iryo joro yabikire umwanya uzoba ufise umwanya mwiza ibindi navyo ni gufata ama rituel amwe hariho nk'abakirisu bagafata umwanya wo gusenga cyangwa abandi basenga ukundi bagasenga ku mugoroba biratuma umutwe wabo uba tranquille kugira ngo bashobore gusinzira neza bashobore kugira itiro rimeze neza hariho n'ayandi ma pratique rero tuzi yuko ajejwe gutranquiliza notre système nerveux canke cerveau yiwacu muri ayo hari zo twita za pleine conscience ugasanga imbere yuko uza kuryama uragize juste ama exercice de relaxation de respiration ukinspira profondément ukinspira ivyo bintu si vy'abazungu abantu urumva abarundi twamaze kwishira mu ngumva ngo ibyo by'abazungu si vy'abazungu hariho nerf yo mu mubiri bita nerf vague iraza ikava igaca no muri impande ya gorge kagenda ikamanuka diaphragme igashika no muri abdomen iyo nerf rero uko ugira inspiration profonde ni kwiba stimule iyo nerf ijejwe kudushira muri état de tranquillité. Wow. Urumva kugira ayo ma exercice ni ibintu biri physiologique si ibintu uri kurahamagara ibintu vy'ibintazi oya ibyo biragufasha kugira ngo ube tranquille ugize ayo ma inspiration atanu expiration atanu profondément et lentement birafise impact direct kuri état de tranquillité ugira muri wewe umuntu aja muri état zibiri soit état d'alerte cyangwa état de tranquillité none ujya muri alerte bagufate nk'uwo ujyama mugenzi wanje ivyo ukunda twabwiriza rero gukora ibyo bintu byose bidushira muri état de tranquillité kugira ngo tugire qualité nziza de sommeil ico ro cyari cyambere cyo kuvuga yuko sommeil turashobora uko dushize amahirwe yo kushira inguvu mu kuryama no kuruhuka muri sommeil biradufasha kugira ngo twirinde gushika aho hantu. Urakoze. Alors mbe uno munsi uravye ingene abantu tubayeho ingene ivyo bintu rimwe na rimwe tutabitahura ni kubera iki benshi uno munsi bisa nibigoye yuko abantu batahura ko ico kintu ari kibazo kandi réellement ubona ko mu kibano mu buzi aho turi hose ubona ko kiratera ikibazo ariko abantu bwacu iyo prise de conscience ni habi ni kubera iki iyo ni kibazo gikomeye cyane iyo prise de conscience ntihari kuko birafise ico bipfana n'ukuntu dusanzwe tubayeho hariho ibintu bimwe duha importance nini turi muri eta ya madone turi muri eta turi muri ère ya madone turi muri ère ya performance nini ya turi muri umuntu ahabwa icyubahiro canke iteka canke yubahwa kubera yuko ibintu hazari byinshi kuva tukiri batoyi batwigisha gufata ku mutwe batwigisha kumenya ama information menshi tuvuye ko ugasanga umwizo information ko ziba nyinshi zashobora kudutera ikibazo mu nyuma nico gituma ntidutahura nkuko umuntu yarakwiye guhimiriza abantu baruhuke kubera uko tubayeho no munsi ibintu duha importance niyo performance niyo perfection mugato tugaca twibagira ibituzana kuri performance tukibagira ko bituzana kuri performance suko gukora utaruhuka ariko no kuruhuka igihambaye mu bisanzwe si kugira ni byiza ko abantu dutandukanya mouvement na progrès urashobora gukora mu movement menshi utari kuragira progrès ico rero malheureusement aho ukuntu tubayeho no munsi duha agaciro ama mouvement kurusha progrès turiko turagira nico gituma urumva umuntu wese aho dukora muhira ivyo turimo baguha icyubahiro cyangwa kibivanye n'igitigiri cy'ibintu uri kurakora ariko ivyo none ubikora neza ico ni kindi sinzi umusaje yavuze ati hari ubwoko butatu bw'abantu ati hariho abayidio mumbabarire bose bariko baratwumviriza ati hariho aba intelligent hariho n'abasaje ati abayidio rero bambere ati bakora ibyo badakunda bakabikora bidoga
umva baguma bakora ntibabikunda baguma bidoga abo n'abakandida beza ba burnout baguma bidoga bakora n'ibyo badakunda kandi baguma bakora ati aba kabiri nabo nabari intelligent atabo bahisemo gukora ibyo bakunda gusa ibyo badakunda ntavyo bakora bari intelligent kuko barafata ingingo nziza ku magara yabo mugabo mu buzima bw'umuntu hariho n'ibyo udakunda uzoca ubiheba biki bigenda gute umwana wawe utamukunda uzoca umuta oya ataba gatatu rero abasaje ati bararonse uburyo bwo gukora byose babikunda bisigura yuko ibyo banka ibyo mu bisanzwe ibyo umenga ntibibafitiye ingaruka nziza uwo mwanya bararonse uburyo bwo kubikora babikunda ibyo rero navyo si ivy'umuntu yiga mu munsi umwe nicyo gituma ari abasaje birigishwa nicyo gituma duhari na twebwe twagize iyo centre yacu ya bien-être turaronka abantu bakaza tukabigisha centre Kigali tukabigisha ingene bari bakwiye kumenya gukunda ivyo bakora birababaje yuko ukora akazi kawe kakaguhemba neza kakaca kakwica cyangwa wakoreye yose akaca kwivuza ko tuba tuje muri ya concept twe niyo concept yacu Kigali ni concept ukora ibyo ukunda ubikora neza kandi ubihemberwa neza abantu rero bari bakwiye kumenya kwiga gufata ingingo nziza z'ubuzima bwabo birigwa ico nagishimikirako kuko abantu turakunda ubuntu bunyaruka dukunda pilule magique mbega muganga kugira ngo ibiro ndabite no fatiki no nywiki kanu kanyaruka no nywa amazi reka kujya kwanza ibi biduza isukari yawe ibiduza abanzu uyigabanye umva birigwa abantu turakunda amapilule ibintu biza binyaruka mamaji birigwa umuntu agafata ingingo yo kubanza gufata umwanya birakwiye yuko tugira amagara meza birakwiye roko investissement ya mbere nini yatwoyishira muko tugira amagara meza ugwaye iginyo ntiwoza gusaba impanuro mu maso no amagara meza yawe none kweri kuzumbarira ngurumva ngo hari umuntu yambaye umuntu ninde hari abahinga rero bamagara y'abantu genda mu basaba impanuro ukuntu mushobora kubaho ico kigaruka kuco kumbure tutashitse ko cuko hari abahinga bishobora gusabwa yuko mugenda kuraba iyo ivyo bibazo vyabaye vyinshi abo ni nk'aba psychologue aba psychiatre cyangwa abandi baganga babinonosoye bashobora kubafasha urakoze cyane muganga Libera niyo yandika tumaranye hafi minota 55 kukura tuyagira kubijanye no kubaho neza no kwirinda iyo burnout bishingiye ku kubaho neza mbe uno munsi hari ivyo je nari nateguye kubabaza ibibazo vyinshi mwavyishuye ariko ndizera ko nawe nk'umuntu ayitwararika ukubaho neza kw'abantu hariho ijambo woba wifuza ko uno munsi utova hano utavuze mu vyo nakubajije petetse ntoba nashizemo mbe iryo jambo ryo bari hari kugira uno munsi wa mwitwarariko wawe ushobore kushika ushobore kugira icyo ukoze ko ugira icyo ufashije abantu haba mu buzi bwa misi yose haba mu kugwiza umwimbu n'iki kintu wowe nk'umuganga ahereke afasha abantu mu bijanye no kubaho neza ubabwira ijambo rimwe kugira bashobore kubandanya bitwararika amagara yabo kandi bakora neza mu kugwiza umwimbu n'irihe iryo jambo murakoze utura ijambo rimwe biragoye ariko abantu bararuha nukuri birababaje je mu bintu bihora bindagije abantu bararuha kandi batazi n'igituma batari buve no mu rugo n'uruwo muruho abantu bararuha kandi nukuri abantu bari bakwiye kuruhuka birababaje umuntu akora ubuzima bwiwe bwose kugira ngo aheze arushe bararuha kandi ntibabwirizwa kuguma baruha ntibabwirizwa ntibari kondane nivyo nshaka kuvuga ntituri kondane kuguma turuha hari ijambo bakunda kuvuga ngo urumva ngo ntituzobaho imyaka 100 ngo reka tugire uko tubishaka icyo nshaka kubabwira si ego twese tuzofa mugabo ikibazo saho kiri ikibazo kiri kuri kubaho apana gupfa none iyo myaka ubayeho uyibayeho neza uyibayeho uryohewe uyibayeho muri qualité abantu message nashaka kubaha vous méritez une vie de qualité merci urabona abantu barakora arana n'ikintu kiganiro murazinduka ibikorwa ni byinshi
Et vous méritez une vie de qualité. Merci beaucoup, on mérite tous une vie de qualité. Merci beaucoup Dr Libera Niyoyandika, tubifurije iterambere no gufasha benshi mu kigo cyanyu Centre Kigali. Bino twaronse hano murashobora kubironka kurikiranye cyangwa mugiye ku kigo ciwe asanzwe akoreramo ni Centre Kigali. Dr Libera, merci beaucoup kuri kano gatondo keza, agatondo de qualité keza cyane muduhaye ko gutahura by'ukuri ko dukwiye kuruhuka, dukwiye kubaho neza. Tubifurize iterambere mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Murakoze. Namwe bakunzi ba Kazoza FM and Web TV, bakunzi b'ikiganiro Première Heure, ndabifuriza kubaho neza, kugira iterambere mu bikorwa byanyu, na cyane cyane kwitwararika amagara yanyu, kwitwararika ukubaho neza kwanyu. Joe Branly Nzihindura, ndabashimiye cyane kuri uno mwanya tumaranye. Dusubire tubonane ejo kandi mu kiganiro nk'iki nyene Première Heure, dufite ubundi mutumire tuyaga ku kindi kiyago nk'iki nyene kijwa kudufasha kugwiza umwimbu no kurangura neza ivyo tujejwe ku munsi. Ndabifurije ibihe vyiza. Merci na hejo. Kazoza FM, be your own boss.